ivyo ntitwokwirengagiza yuko ibibazo igihugu cacu gifise mu vya politike, mu butunzi n'imibano bifise imizi muri kahise Burundi bwaciyemwo, n'ibi vy'ubukoroni mbere birimwo, ariko inyuma y'imyaka 60 twikukiye, nibaza ko abategetsi bacu badakwiye kwama imisi yose basubira inyuma baraba ngo dufise ingorane kubera twakoronijwe, ahubwo tuza kuba twarateye intambwe mu vyerekeye kwiyubaka, mu gusubiza hamwe mu butunzi n'imibano. Mbere twovuga yuko yaba ONU n'abandi bantu bafasha Uburundi bagerageje kugira ngo bafashe mu vyerekeye ukunywanisha abarundi no kumenya ukuri, mugabo Uburundi bwaranse gukorana na ONU mu gushiraho CVR, bwongera buranka gukorana n'abagomba gufasha Uburundi mu vyerekeye iterambere. Vyumvikana yuko ibibazo dufise uno munsi mu vyerekeye ubukene, mu vyerekeye politike, mu vyerekeye imibano, ubutegetsi bwacu bifisemwo uruhara runini gusumba kumbure abadukoronije, kuko hariho n'ibindi bihugu kuko twabivuze vyabayemwo colonisation, vyabayemwo n'intambara zikomeye kubera ubwo bukoroni, mugabo usanga uno munsi vyamaze kwiyubaka ata n'uwaciruka mbere yuko ivyo bibazo biteye ubwoba nk'ivyo vyahabaye. Twebwe rero ico dusaba leta cane cane inzego z'igihugu yuko twohagarika iyi mvugo y'ukwama dutunga urutoke abandi, ariko tugashira imbere kwiyubaka, tugashira imbere gutorera umuti ibibazo dufise, kandi tukemera gukorana n'abadufasha yaba ONU canke ayandi mashirahamwe n'ibindi bihugu, tukemera ibi bintu badusaba vy'agateka ka zina muntu no gushira imbere intwaro ibereye kugira ngo dushobore kuraba yuko igihugu cacu cotera imbere. Tukaba mbere tunatangazwa n'ingene abategetsi bo hejuru b'igihugu cacu bashishikara kudoma urutoki ku mugaragaro igihugu c'Ububirigi, mu gihe tuzi yuko imigenderanire hagati y'Ububirigi n'igihugu cacu yasa n'iyanagutse mu buryo butangaje. Kubona rero dusubiye kumva izo mvugo, umuntu ashobora kwibaza yuko ngira ngo hagiyemwo agatosi muri iyo migenderanire, ariko bigenda kose twoshika tumenya yuko ibibazo vy'Uburundi biraba abarundi, kandi tukugura tukemera gukorana neza n'amakungu.